Har'abadandaza bafise ibidandazwa na serivisi nziza ariko bafise ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ibidandazwa vy'abo. Harico, wokora, ibihumbi n'ibihumbi vy'abarundi bakarara bamenye ibikorwa vyawe. Muri MENYA N'IBI MEDIA bakwereka uko ubigenza, urudandazwa rwawe rukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwizera no kukwegera. Bafotora ibikorwa vyawe, bagasigura ubuziranenge bwavyo, bakanabimenyekanisha mu bakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube kuburyo atakibazo cyo kubura amashusho yabo kikibaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibikorwa mvabwenge vyabo. Abantu bitahuye bamaze kumenya ivyiza vyo gukorana na MENYA N'IBI MEDIA. Ikorera mu gisagara ca Bujumbura, Komine Ntahangwa, zone Gihosha, Quartier Mutanga Nord, Avenue des Hippopotame ku nimero 49. Ushobora kubahamagara uciye ku 69 763 488 canke kuri 76 ubusa 87 350. Umuntu wese avuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Ubuvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amafoto n'amavideo yabwo yafashwe neza. Ubuvuze amafoto n'amavideo yafashwe neza muri mariage, mu nama no mu bindi birori, abavuze MENYA N'IBI MEDIA. MENYA N'IBI MEDIA ni yindi sirno cyangwa yindi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga ama documentaire publicitaire yakozwe neza, harimo no gutanga ubutumwa butava mu mutwe wabwumvise. Hari ikibazo kimwe kijanye n'ibi. Ibi vyose mwabikora gute MENYA N'IBI MEDIA itaraza?